nababwiye neza yuko uyu mwaka si uwo gusinzira, si uwo kuryama. Ego nkuko mwagiye murabibona kenshi mu ma province, ego mu ntara zimwe zitandukanye haratanguye Ngozi, harakurikiraho Gitega, harakurikiraho Kayanza, harakurikiraho Muyinga, ndetse bose bagiye batora abigeme baserukira intara zabo. Ubu rero ibintu bikaba biriko biragenda neza, aho hashoboye gusubira guhiganishwa kandi ego abigeme ku rwego rw'igihugu na kare. Ibi murabona yuko ari ibintu vyaheruka kera cyane. Ego uyu mwaka iri higanwa rero rikaba ryatangujwe na nyene icubahiro umutambukanyi umukuru w'igihugu. Ego ngira ngo reka ndabareke mugende murumva uko ibintu bimwe vyagiye biravugwa binashikirizwa ego ku mpande zose, ko bagiye baratunganya iryo higanwa, haba nyakubahwa umutambukanyi umukuru w'igihugu n'abandi bantu benshi. Hama ndagaruka tuce tubandanya neza ntangere kuba kumwe namwe kuno munsi uri hejuru gasanzwe, kugira ngo dutanguze icese ihiganwa ryahariwe umwigeme w'akaranga mu Burundi kandi n'incabwenge, ariwe twita Miss Burundi 2021. Mboneyeho n'akaryo keza ko kubifuriza umwaka mwiza, umwaka w'amagara, umwaka w'imigisha. Mudukundire imbere yo kuduga kw'ijambo tubanze dukengurukire iyo Mana mushobora byose dufashije kugira ngo dushobore gushika ngaha amahoro. Tuyiha amashimisha cyane. Shaka ndabasabe turongera amashi. Turabakengurukiye kubona mwitavye ubutumire twabahaye, kikaba kigaragaza ko mwebwe muraje ishinga no kubona umwigeme w'umurundikazi ateye intambwe kandi ateye imbere kugira ngo atorwe aserukire igihugu cyacu mu makungu ndetse no mu mico y'abarundi yamwe iranga abarundikazi. Kuko mwagiye muravyumva ko batanguye gushikiriza amajambo, hari haciye ikiringo c'imyaka 4 iri higanwa ritaba mu gihugu cyacu kubera imvo zitandukanye. Muri uno mwaka rero twabonye ko vyoba vyiza risubiye kuba, na cyane cyane twifuza ko ryoba ihiganwa ry'akarorero risumba ayandi mahiganwa yose yitangiye imbere mu kwitorera umwigeme mwiza w'akaranga w'incabwenge afise imigambi irashe, imigambi izoteza imbere igihugu cyacu kandi imigambi izoteza imbere umwigeme w'umurundikazi, igateza imbere n'umukenyezi w'umurundikazi. Iri higanwa tugiye gutanguza yo gutora umwigeme Miss Burundi, umwigeme umurundikazi wese azokwibonamwo, umwigeme azobera ambassadeur abigeme n'abakenyezi bose b'i Burundi niwe tugiye gutora. Naho tuvuga ngo tugiye gutora umwigeme, uwo mwigeme ni umwana wacu, ni mwene wanyu, umusaza umushiki wanyu. Uwo mwigeme azogendera akaranga k'u Burundi, aho aciye hose afise idarapo ry'u Burundi, yitwe Miss Burundi koko, atuje imbere aho bamubonye bose bavuge bati urya ni Burundi. Mu gutora uwo mwigeme hazokurikizwa bitari bike, ibyitegerezo byinshi, kuko uwo ni modele w'abantu b'abarundikazi bose n'abasaza biwe bazobona yuko ari image modele y'umukobwa umwigeme w'umurundikazi. Turasaba rero ko umugwi ujejwe gutora uwo mwigeme wobikora mu ubutungane, batore koko ubigenewe, batore koko umuntu
abarundi n'abarundikazi bose bazovuga bati ngurya ambasaderi wacu urya umurundikazi yatowe ngo abe Miss Burundi. Ubu rero tuvuga tuti uwo mwigeme azotorwa gusa kubera ubwiza Imana yamuremeye, azotorwa hisunzwe byinshi, azotorwa bishinze ko nukuri ab'umurundikazi akwiye akaranga k'Uburundi akagendera kandi afise ubukerebutsi, agazoshobora kuba n'imboneza mu bandi bigeme bose. Nico gituma rero kuri uyu munsi aha twese turi ngaha turindiriye n'igishika umunsi uwo mufasoni umwigeme w'umurundikazi azogira agatorwa tukamubona.